Maramutse ikintu kimwe cyamaze gucengetera mu Barundi ni ikintu cyo gukurtiza, ikintu cyo gusegereza, ikintu cyo kwikuruba. Ugisanga mu bantu bose bishoboka gute ngo abantu bita ngo n'abakozi b'Imana baje kwikuruba imbere ya Neva. Abantu b'abakozi b'Imana baje gukurtiza CNDD-FDD koma. Umugambwe umuhari ukora ibi bingana nk'ivyo bagomba kuba bari ku karutare basemera ati nyabona nyabona hagarika erodi hagarika kwica abantu. That doesn't make sense. Nimugende mumvirize babikovongo muri eglise ba Simone nta mwana namubonye akora interview bajya ba Serapio bari gusemerera nyabona gezaho igihugu muracishe igihugu murakijya humura ariko mwebwe muja gukuma amashi kwa Neva ngo vyo munguke mwiki barongowe ndibaza n'umwe nyambari we mbaye haga nyambari we nsumirinda ibi bintu birabaje mu byukuri ku buryo bisuzuguza n'ama eglise nampova ahubwo no muhizi wo muri Norongiranga yayuga yataba abantu babasharata muza muba ku buntu hariya na hariya vyaduka mutagira sanse muri ko musenga Imana ya anyway ndabataye kwagashavu mugabo I don't understand munyangane nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Cyangwa badukora igikorwa c'Imana kabisa. Abana b'igihugu tubakure mwibarabara uve ko arabada mu miryango. Neva nta kintu na kimwe adashoboye gukora ku munwa. Mugabo en pratique turabura ikintu na kimwe twokora imodoka twoshora ubutare turafise petrole abana bova mwibarabara turutubushinwa iyi myaka 20 ningaho hoja kuraba yo sanga situation ya homelessness yaragabanutse. Aba bantu bari gukoma amashi koma mwebwe abantu bakoze b'Imana murindira ko Nevo ari wabwira ngo nimuze tuje gukorera Imana cyangwa agomba kuba mwarafashe ya mbere mukagenda gukora ibikorwa by'Imana. Dore umve ko turi mu muryango umwe abo bana bariko barasanzara arabi igihugu nabi wacu uza turavura leta uwo mugabo yitwa leta nta muzohurira ngo muhane bwake sinzi ko ara uwo barahura n'umugabo yitwa leta. Yega nivyo turavyihendera ko mu guteza imbere igihugu. Hari ndakano izi idiosyncrasies za CNDD-FDD. Ngo mbego mu professeur wa mbere yigishijwe nande. Muye ko muhita wa general umugenerale wa mbere mwamukuye mu Kimaki. Mbega leta uwo muntu leta ntawo turahura. None ko ta muntu turahura yitwa Armen kuva ku Burundi atagisikara gifise. Ko ngaho muri ko muvuga ngo Imana iyo Mana mwarahuye muraramukanya bwa mu mere ko Imana ibaho. Leta ni ikintu kiri definisi ikintu abustera ko mutere nkuko bivuga si ikintu mitike nk'igisigo nk'igisizi imwe sepa nk'inkuba ni ikintu kihari umuntu abona leta irahari itahari nihave bisira abandi bazi leta icari co ibintu bivuga ngo kandi abivuze nk'inshuro zine mu ndwi imwe ngo leta ngo nta mugabo yitwa leta nuko atabagabo ata leta bafise of course boyibona gute itariho mu Burundi nta leta yari mugabo mu bindi bihugu hariho umugabo yitwa leta ni wese w'imfuvyi wahari nashaka imfuvyi barazigaburira abana bo mwibarabara uvuga bindi bihugu ni leta bitaho. Leta niyo ishinzwe kugwanya homelessness. Leta niyo ishinzwe action sociale. Mugabo muntu bako ntabafise n'umugabo leta mitike biteze kuzobona sinzi igihe bazomubonera mugabo ibintu byo kwama bazana ibintu by'ama idiosyncrasies batwirengagiza bavuga amajambo y'amafuti batuzubaza ibintu biteye isoni. Ngo ari urugabo gwitwa leta. Ntago uruhare buri ntago ntabo bafise buri nta leta bafise nuko ndagutahura petete ni kuri ukavuga mugabo ndi bivuga nk'ikigo cyitwa leta iyo hagize ikibazo nibo bahamagara okay hamwe ikintu cyitwa leta ni ikingira imbibe niyo yigisha amashure niyo bakamabarabara niyo bika bitaro niyo ikora ubutungane irenganura abarenganijwe n'abantu bo kwibarabara yahanini niyo yitaho kubasubiza mu mazu action sociale. Mugabo leta mu Burundi ntayo bafise mu Burundi ndiko ndamurenganya ubwo rugabo nta ruhari mu Burundi. Jewe muzo mutora ubwa mbere ngo amumpere mwiriwe ndamutumye urazoca umumpera bwake ni mwahura. Akibe ibintu byinjije abadede babivana he institution sikintu ngugiye kuburana niko ndabwiye igisirikare ko mu bafise igisirikare umugabo yitwa militaire muzohurira he umuramutse umugabo yitwa eglise muzohuriraho umuramutse ko muri eglise bo niyo Mana musengo wo kubaza mwahuriye he wiruma cyari wayibonye he ibi bintu byabade byo guma bikura ko ngo leta niba mu Burundi ibindi bugari leta ikirakora ibikorwa byinshi cyane ni twebwe nyene n'umuryango tubikore ico cigwa mugende mukinkorera umwe wese mwishengeriwe ayagena nabo batwara ayo maparuwase canke amasekirisare twumve yuko
atakintu twomarira igihugu basi tuze duve kuri iyi si tuba tuti hariho akantu kamwe twakoze kandi twaragashoboye nta muntu wo mwibarabara dufise byoshoboka ko iki gihugu ata muntu n'umwe araramwibarabara none mwebwe mwabagihizi mwebwe muvuga ngo mukorera Imana ko Imana yavuze ati nimugende mufashe abantu bagowe nagiye muzoza mwijuru muvuga ngo mana nzovuga nti wasanze umuntu agonje ashonje ntiwangaburira ivyo bintu murindira ko neva ari wari bababwira neva niwe musenyeri wanyu niwe papa wanyu bari gufata amanote eske mufata amanote nta bibiliya mufise muja gusoma na korowani muja gufata amanote kwa neva aba bantu no baza bisuzugura cyo tuma sene disuzugura abarundi mwese bamfete n'abantu batagira backbone n'abantu batasakati ku mugongo acha kuko ati bo jewe nta misa yo kwa neva njamo kubera jewe ndi umuteologie nazi teologie neva nta teologie yize jewe ndi umuntu w'intungane neva nta buntu bw'ubutungane ndamubonamo cyangwa mu bantu b'ubutegetsi bya Cesar tubirekere Cesar vyageze hehe aho abantu bagenda kunamira abakozi b'Imana bagenda kunamira Cesar bagenda kumviriza imisa imbere ya Cesar ibi bintu nta sanse bifise ibintu by'abadede bakora n'aba bantu bamaze gufatwa nk'imbohe zabo sindavyitahura na gatoyi bose kandi dukoranye n'amashengero cyo ikorwa shaka tuzoyikorana n'amasengero sinzoja ngo ngiye mu bandi turabe tugikorane neza tucubake tugire abo bantu abazoba bajeje kurera abo bana tubahembe hama duce tuzibira ntagiye abandi bana basubira kuvuka baja mwibarabara abo sohore tubarere twebwe nyene nko mu muryango w'u Burundi tubarere tubasohore bashike mu bigero bikorera ivyabo nabo barondera ubuzima hanyuma twazibiye ntibibandanye biba gusa neva baramaze kumenya aba bantu birana ko navyo bitahe bari kumveza gusa kugira amasaha here baje kunywa amafanta kubera barazi yuko byose bivuga ku muntu akabiheze urumva baravuga ngo tugire ibi enda tugire bino mugabo kazotegeza ko ibyo bintu bikorwa iyi projet yo gukubana abantu kwibarabara abana kwibarabara igomba kuba projet iri planifié d'abord kamenya cause ihari ya buri mwana ari kwibara kubera iki harababuze abavyeyi hari abavyeyi bakenye hari abana bagwaye mu mitwe hari abavyeyi babasazi je ne sais pas hanyuma ugize iyo étude ukarata no kuya tubivana tugira twagirondeye ikigo c'imfuvyi kizokwakira abo bana ikigo c'imfuvyi gisaba budget iyo budget mwayirondeye gisaba meuble hanu mwaka amazuma ivyo vyose umva n'ibintu bavuga ku munwa gusa cyo nkunda abadede bavuga ku munwa gusa nta kintu na kimwe bigirwa n'abakoze en pratique je navuze ndaba challenge abantu hari abantu bazavuga mu makomene ngo ndiko ndagwanya dede ngo ntacyo mvuga yakoze ngavuga mwe cyandikaho I need you to write it down for goodness sake nyandikira icyo kintu dede yakoze ngide ndakibone nimuvuge ngo ntango mvuga negative uza and ivyo positive hanyuma tubibone donc aba bantu bavuga ku munwa gusa mugabo witete ibintu bakora ukabiboze iyo dossier y'abana ejo uzogende hirya y'ejo mu ndwi ziri mu mwaka umwe uzombwire ko hari ikintu umwana numwe yavuye kwibarabara bivuye muri iyi nama y'uno munsi yakorenga not even one kid abyo bigo byose biri ngaho bifise ama cravate nako bitunze bifise uwobaza umwaka wese ati contribution wagize 2 wars kugira ngo abana bave mu barabara niye uzosanga atanimwe bakoze ndakurahiye mugabaho mu manama bari ko barabivuga amanama n'abadede bamba mu kwanzara natera nishavu abantu baba mu manama diskuru genda ku kivi mwabahizi mwe iyo kigwa no kubaka n'ikigwa n'amajambo gutyo zadukoze igikorwa c'Imana ico nagishaka yuko tugikora kugira ngo tuvuge tuti umutima w'ubuntu uratanguye kuza umutima w'ubuntu utanguye kuza iki nico kindi abadede ba muri eternel recommencement uno munsi tutatanguye kugura kucyo Imana iraduhumuye amaso umutima w'umuntu utanguye umutima w'umuntu nimba mutamufite mu myaka yose 20 bimaze ku butegetsi ubuzanywe niki hari muhemo yarayurutse mu Burundi wa mutima nabwira tureme nayo ibindi nitwashobora kwitunga ntibizotunanira gutunga igihugu kandi igihugu kizogenda neza aho ndazi ko muce mutagwa kubona n'ibindi muba mwarakoze vy'ubuntu muca mugo bamwiyumvira rero ari ugatanga iciyumviro Rehoboth ko wemanitse urutoki Okay, Rehoboth kubatamuzi nimbaya haga ubwo ari Tanganije agira avuge twumve ivyo avuga urumva niwe mukuru w'abapasteur sinzi ko bivuga aravuga ngo physically figuratively ntabwo navuze ntuze littéralement mugabo les deux bon I don't know bishika gute ngo abantu ba pasteur abantu baba apotre ni grade rikomeye cyane niyo riri hejuru ya musenyeri hejuru ya papa okay ayo matitre je navuye mu ndatarabaho umuntu mu apotre uja kumviza umuntu w'umusharata mu vy'Imana koma
afise bible no kuri karutari mwamwatiye ryari ngo abe pasteur abe musenyeri abe hejuru y'abamusenyeri kugira muza kumwumviriza akabaha ijambo nk'umuntu muri eglise ya kera. Doesn't make any sense, no sense at all. Ariko yatumvirize ivyo mbaye hagagira avuge. Ego rero bote mumpere mikoro twumvirize. Nyene cyubahiro murakoze cyane. Oh man. Kuri ico cyumviro ciza mwarimu ushikirije. Rero tuvugana n'abandi ngaha yuko iyo devoir muduhaye kuja gusura kuvyiga yo tugora. Ahubwo twaye ko dusaba yuko mwotumenyesha konte tuzoshirako amashengero yose akava ngaha vyumvise, kandi kandi turavuga tuti mu vy'ukuri ku muntu afise umutima wo kubaha igihugu no gufasha umukuru w'igihugu migambi myiza afise, ibihumbi 10 ni make. Murakoze. Donc urumva ko Mbayahaga yemeje ko azotanga ibihumbi 10 abise kuri account ya president. Mbega Apotre Mbayahaga sinzi Bibiliya musoma, mwavuze yuko mutora imperezwa mugaca muyihereza sepa Herodi mukayihereza Cesar, ntibavuga ngo Cesar mugumize kwa Cesar vy'Imana mu bihimana. Wewe urindira ko president aguha account kugira ngo ufashe abakene n'abagowe, ico si mu sakazi kiwawe. Kubishika gute ngo ama eglise abure ikintu amara arindire ko baja kuri stade canke je ne sais pas ahantu bari bahure na president abariho batangura gukora action humanitaire. Ama organisation menshi nzi y'aba faith based no kuvuga aba religieux ntabwo yarindiriye ngo ahabwe avare na president n'abategetsi n'abahagize yagiye hamwe tereka turondere dufashe abantu no mafaranga twirondere, ntabwo kandi bayacisha muri leta y'abadede kwanza iri corrupte. Wo bajya kubaha amahera gute? Izo siha zijya buri kintu wotoza amahera ngo yacisha muri Senate dosubire kuyabona. Aba diaspora uzobabaze bayaciye kwa Samuel ngico babonye. Mushobora gufasha murafasha abantu muri kwicisha muri dede. Amashirika yose ari hanze akorera Imana, akorera abantu, akora mu bantu, akora Imana kuva kuri World Vision International nama ari base ku ma eglise, iyo Caritas Internationale ya ni y'abakatolika, hanindi yitwa Catholic Relief Services nyene y'abakatolika, hariho niyo bita Samaritan's Purse ni nka sinzi ko novuga ko ari ingodomone y'abasamaritani. Compassion International iyo ibeze iri base kuri eglise, bo Yatia Fund nayo nyene naza kuri base kuri eglise, bo hariho Christian Blind Mission ifata abantu bahumya amaso canke bagwaye amaso, hariho iyo bita operating ndibaza Operation Blessings, hari nyinshi cyane umenga hari no mu Burundi, hari iyo hari yitwa Norwegian, umenga aba Norwegian y'abadventiste sinkiyibuka mu imbira ari mu Burundi, bo iziza Habitat for Humanity za Salvation Army na faith base y'aba Christian ntabwo bayicisha mu za leta, baragenda bakaraba hari need hanyuma akigira amafaranga muza muvuga nyamuntu muti mwebwe abareta ko twiyanane ko mukura abana mwe barabara, twe twarashishati gira ibikore twebwe gusa twereke duhe uruhusha tugende kubikora, ntabwo muvuga ngo duhaho dushira account. N'abayisilamu wanashaka barafisa ama organisation yabo, abamizima nabo nyene mwoge ngo nawe yagiye, harimo za Islamic Relief Worldwide usanga zikozwe mu zagaza cyane Muslim Aid n'izindi nyinshi mu ndazibona kuri bariko barahamagarira ko boza gufashwa, ko bofasha kugira baterere bafashe muri Gaza n'ahandi. Abajuish nabo nyene buryo barafisa ama organisation yabo, abahindu nabo nyene ntibakunze gukora charity mugabo nyene basama organisation tari make cyane mugakora muri Asia cyane harimo nk'Iga Seva International. Ababuddhist nabo nyene barafise zingahe muri Asia zikorayo n'abasiki n'ibiki. Abantu baba religion ntabwo murindira ngo president abari bo babwira ngo muje gukora action humanitaire. Bwana Mbayahaga kandi ndazi yuko ivyo upfa kubivuga wejo bakubwira ati twerekeye amafaranga nayo muzokwerekana. Ikindi kandi uvuze uri wenyene, abo bantu bose wabegeranije bakorana urumviza ko bavyemeye, kuko vyasaba niba kumbure mwaserukiye ama eglise ko d'abord mu vyumvikana entre vous muti twe turatanga ivyo bihumbi 10, hanyuma mugaca mugenda no ku banyagihugu mutwara izo ntama zanyu nazo mukazibwira mu bon twumvikanye na neva yuko tubaha amafaranga birire, ubwo nimutangure kuzana muje gutera umugambwe muce muterera yandi asubire mu mugambwe kandi Komo bikomeye amashini sawa. Ego nawe hagati hariya ko murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kandi umuvyeyi. abantu n'abashonje kandi umuvyeyi wowe umukozi w'Imana cyangwa umukozi wa neva Burundi
jewe nsanzwe nkora ico gikorwa nakibonye nk'umugisha kandi ndi muto. Je navuga tuti naho atobara amashengero natwebwe ubwacu nk'abapastori kiretse amashengero turongoye ko yotanga 10 natwebwe kuri ku muntu agakora igikorwa kugira ngo dufashe uko ibikorwa by'igihugu iyo leta bavuga ni twebwe nyene. No, leta ntabwo ari mwebwe, okay? Jewe ubuji bwabo ni burambabaza cyane. Hariho ikintu bita gouvernement, hakaba n'icyo bita ama organisation non gouvernementale. Ni naryo zina bayita non gouvernementale, NGO, non governmental organization. Nusubira kuba leta kandi uri non governmental, uri leta nkande, watowe nande, washyizweho ryari, muri constitution ikibanza cyawe kiri hehe, wowe uri leta nkande, ubazwe iki muri leta, washyizeho nande. Aba bantu baza bihambaza ngo n'amareta edayere wewe ushaka kwiyitira leta ya CNDD gute? Uri umukozi w'Imana ukaja kwiyitira CNDD, ubwo ibyaha by'abadede wowe bigushira ku mutwe wa mugabo we, wo birengukana mu ijuru. Hanyuma hakaba n'ivyo ngo amageze mu gutanga ibi nibi. Mwabibajije abantu bo kuri Eglise baremera yuko ico kintu constitution bagiye gukora, kuko hajya ahantu tuvuga demokrasi. Mu demokrasi ga iba mu bintu byose. Ntushobora kudesida wowe umuntu urongoye Eglise wagiye ahantu mu nama ya wenyene ngo uveho udesida amafaranga Eglise zotanga ijana kuri cause itariliye niyo mwasanzwe mwumvikanye muri Eglise. Avyo guha amafaranga never nibaza ko ivyo atari inshingano za ma Eglise. Bon, usibye ko ubwo bushinga bivyaduka vyo mu n'importe kiti mu pasteur aba bantu nabo nta gaciro ndabaha mugabo napfe kuvuga. Jewe rero bwanje nibaza ko mushizeho konti twese twotanga intererano kandi hagije kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza murakoze. Bo bagusaba konti ariko aba bantu mwebwe ikintu kimwe muri Eglise bakora nkuko navyo amagize menshi ni ikintu ca outreach niko bayita. Outreach mon frère, mon père, kuri pasteur akite père, genda kuri Eglise uvuge tugegura outreach. Nuje ku mastade ndaza ahantu ba sepa mu Kanyosha canke sepa mu Rugombo, harimo abantu bakenya, harimo abantu bamerewe nabi, genda mukore charity mufashe bajya babegereye. Muje kurondera kuyerekana kuri peza muri account deja isaba management fees, isaba umuntu ayijera, isaba uraba ko atibwa etc. Ico gihe hana amafaranga menshi acagenda arashonga kubera ayo management fees. Muga muge mukayakira mugaca mugenda straight mukagura ibigori mugaheza abanyagihugu, ico gihe nta n'amafuite menshi abamo. Aho rero ntitwirirwa turaja mu bindi, ubu ncangenda best ndafise biro d'études stratégiques pour le développement muce muvugana na ministre wa finance kugira ngo duce twogurura iyo konte, tuzoyigira bloqué, tuzoyugurura umwaka uheze turamahera ariko ingena duca tuvuga tuti etude nzoba narazihejeje kuzikora byose n'ikibanza kizokubakwamwo tuze duce natwe tuvuge ko tudemaye dutanguye gukora nk'umuryango. Donc aba bahizi bakufata ama decision ad hoc. All of a sudden harabonetse ikigega, all of a sudden harabonetse ikibanza cyo kubakamo inzu, all of a sudden harabonetse mission, ministre de finance nafata amazina aje kuyandika. Okay, avuze ngo bafashe umwaka bantu b'Imana, avuze ngo umwaka ngo ikigega kizoba cadema bagiye kudemara bagipfunge umwaka. Bo uno munsi turi itariki zingahe? Uno munsi turi itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu 2007. Muzonyibutse abantu muzoba mukiri ngaha, okay? Muzonyibutse muti genda mumbarize Neva n'abapasiteri biwe na Robohamu nyambari Robohamu Mbayahaga bagejeje he ca kigega. Bagejeje. The truth is ico kigega nta kizoba kihari, iyo account nta izoba ihari, n'uwibesha kazosha banebesha kwakreya bari kwajyaniramo iyo nzu bavuga ntizorwa nta mushinge nta plan nta kintu na kimwe. Ni ibintu bavuga ngaha kuri stade baca bagenda. Je nagarutuje dushinga ubu nyene jewe umuntu ndamwemere $100. Niyo umwaka uheze hazoba hari raporo canke evolution kuri dossier muzoce muza mumbwire. The truth is nta na kimwe kizokogwa. Aba bantu ni ukuvuga ku muntu gusa bagakoma amashi amaseremoni kuvina gutamba kuririmba promesse ariko nta kintu na kimwe kigwa gukora. Iyi arrangement yo umenga ni futi ama Eglise yagomba gukora charité ata muntu ababwiye batabanje kuja kuri leta nayo nyene yagomba gukora antuze action sociale itabanje kuja kugira ngo ama Eglise ni mumfashe. Ama Eglise ajamo abantu bakenye,
abarundi badashaka kuronka n'amafaranga yo kugura umunyu, abarundi batakironka amafaranga yo kugura impuzu, numvise ngo ipantaro ishobora kugura umushahara w'umuntu w'ukwezi kose. Abarundi ubu aho bageze umusavye ngo umpa amadolari 100 mu kwezi kumwe uvuga ati uraza unyice ndazi ko icyo ushaka. Abarundi bafite amafaranga hehe kuza baraheza abadede ngo muyage. Kumbura yo mufashe ku nguvu azoyaba ko yatakundi n'ubundi bari bagiye gupfa, ariko muri eglise konzi ari intererano isanzwe kwishaka ry'umuntu, sinize yuko hariho amafaranga azova mu ma eglise yabambaye ahaga ngo azoje gusaidia umugambi projet runaka mu gihugu. Bana Neva mufate ubwo butare mu bujere neza, nibaza yuko mu bujere neza mukabubwimbora neza mukaboshora neza ko bushobora kora action sociale gusumvya kuja kubeginga kuja kwinginga bambaye haga, kuko bambaye haga bagishinga nizo ndazabo yaba yari umuntu itahiga igihugu yari gutwara neza ya unatuntu uvuga ngo nyene karayihomvye. Bon, ariko peu importe, aba bantu aba bagabo baba baza guvukama imbere y'abadede ba promising ivyo ba promisinga aho kuvya kuvyemera Imana, nawe nyenda baharura ko ari abashahrata banyihanganire. Sinzi umuntu avuga ngo tuze twobakozi b'Imana burya umuntu ariyubahiriza, niko bimeze. Jewe nababwiye amashengeri wanje je abaye menshi numva ari sawa kuko no kubera iki. Reka ndabereka igituma. Amasengero si politiki. Amasengero yose akonvereja kuri kimwe ku Mana. Okay, bantu b'Imana nimugire umunsi mwiza.